nabonye umuntu umwe ubasanzwe badora ibirori bamwita gute hagiye amazina yose ariko turabona araberewe cyane umwanya wose aguma aberewe guys umwanya wose aguma aberewe cyeraje kumuvumbura ku kazi kiwe David meze neza amazina yawe bakita gute yego izina ryanjye kwa manager Nelson yes je banyita Scott Promoter wari usanzwe umuzi mwumva mwatu bamubona yes Scott Promoter ni nyene twatemberanye na Inside Burundi TV wiyumva gute ko basinda kuvumbuye ndagufashe atavyo warutse ngo muri make tubyumva kundi kuntu gusisigura turaza kuzibaza mu ndi mwanya inbox turashobora kuyaga uko ngena bimeze yes twe tusanzwe dukora akazi ko kuvumbura abantu basanzwe bakora cyane kuri entertainment barambariye ati hariho umuzama yitwa Nelson asanzwe akoresha amasho ndavuga ati jewe one day nzomutera hazobari warubizi ko nza kuza none ngo bayetunze mugabo ningisanganya ribaye ariko nababwira ati jewe ndanizamukira nabazanira imana niwakurikirana jewe nacuzobura niwakurikirana Inside ntacuzobura yeso uriko uradutegurira show ya gute uyu mwaka uyu mwaka ko dutegura ibintu biryoshye kandi turakeneye ko muzodufasha tuzobitira mudufashe kubyo mwamushoboye yes promotion zose turazikora promotion hama Nelson gira ndakubaza uvuka he Mvuka nyene Uganda nabihe basani b'Uganda uzi bo babiri ngo abasani bashika babiri ngaha ariho witwa Telaboy next wita Timan abandi batandukanye ni benshi cyane nabihe basani babiri uzi muri zone ya Ndava Ken Pigeon Black indirimbo ya Ken P wobuzi ni birebire bya Ken P ni birebire indirimbo ziwe zirezire gusa tuzobiyagundi munsi kuko muduteye surprise ego saba yuko ibintu byose mudutegura hama tukabishira ku mugaragaro bimeze neza Nelson ushaka kumenya amakuru amwe mu bastare bo ngaha i Buganda mbe bo babatembera he nk'uyu mwanya basanga uyu mwanya urashobora kuraba witwa Timana ngaha ari majahe mwanya mu karere no mutora hehe nyene gusa yirutse abonye mu promoter cyariruka hama Nelson uri kutembererwa n'umuntu yambaye irogo ni iwanje ku bantu bize ni Scott Promoter yanambaye irogo iwanje ariko navuze ati ntabwo nshobora kuja kurondera Nelson ntambaye umwambaro undanga eba merci beaucoup nubwo mwaduteye giturumbuka turabishimye isigaye turabakeneye mu guhindura ya telefone yego so kwame tuyaga uko bitekanye bose nesa bari ati agira aturembere 69 Mutama jewe sanzwe nkora promotion nubwo byo bidandazwa yes muze mu mushorere Nelson adandaza ibintu byinshi cyane bizanye n'ivyuma amatelefone amashargeur kila kitu ni 69 59 49 48 Scott Promoter ego Nelson muragize neza ve yego turabyakiriye byiza byanyu muzokwame mudushikako buri gihe gusa turakeneye kuzoganira yes tuzoganira barira abantu bari ko dukurikira ati musupporting Scott Promoter Scott Promoter tutegeza gusapotinga ibihe byose n'abariko barabiraba ntangorane n'imwe barabibona biko biraba amani mushike ku bandi uyarazitereho muri kumwe amarabireka byose amisiganye neko tuyaga inbox sawa supporting Inside Burundi TV Inside Burundi TV bo muri make ariko nyene n'ibintu biryoshye kuba tumusanze ku kazi kiwe Nelson ndagushimire cyane ya merci Paul musani tuzosubira big up sana nakwemera ibaze umuntu turize dutera surprise tugasanga arambaye nk'uko bro icana gifise amafaranga cyambara nka Scott tuba twashavuye